bakunzi ba Bujahit TV, bakunzi ba Bujahit TV, babwira subscribe, bagisha vlowaja, like, comment na share. Pure flashel. Yuda ujahemukiye Yezu ngaha mu Burundi, wewe bibaza ko yo bava mu ntari ya. Novuga. Naje novuga umunyakayanza kweri. Yego. Wibaza yuko Yuda bari umuririmvyi abaririmba nkande. Abifesi. Abaririmba nka bifesi. Yego. Mufakaru wiwanye. Ifeze mufakaru wiwanye. Roriro baza gutora ku. Yaruriye ku ikiyajanje. Yaguhaye nga. Roriro mbere yarampemye neza amaye igihombe. None ni indirimbo Big Fizzo uzi. Big Fizzo. Ngo nyambutabizi ko ngukunda. Nyambutabizi ko nakwihebeye. Yo, nakisirofa. Yo. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakina mukuru shama kibaza ruchamvuga muri industry of Buja Flavor. Uko tumwe tubikora reka twazi tukengurikira Imana hamba dusubira dukengura mu bakunzi ba Bujahit TV. Nababwiye ndacari mu cyara manyene. Ndacavugana n'abantu benshi. Reka tuvugane n'aba banyagihugu. Abanyene bakunda igihugu cyacu bite mtsasa. Wa kweli. Birazaneza. Yego turashimye. Ujye ko mwamusize mu ntango kandi atinya gazara gasho. Ujya nakarashobora muhungu yapfuye ruguru hirya heje. Yapfuye ruguru hirya heje. Yego kweli. Unavuye ruguru hirya heje uko bameze. Abakiri umubono. Bite nta Ni safi. Birazane. Yego ni sawa. Yego shara shaka tuvugane uruvuga kabiri gatatu gusa ububazo butoye nyene tube turavugana. None mukunda Burundi bwacu. Turabukunda kwe. Burundi kirundi cyacu. Turagikunda. Sivyo nega musaza. Ni Tuvugane shana turaza kuvugana sivyo nutubazo dukeye gusa. Sivyo? Nashaka nk'ubu ikibazo ngina kubaza. Mbega wewe uravye isinema yezo warayikurikiranye? Sa? Isinema ya yezo. Buke gose. Waramaze yikurikiranye? Cyane manze kuyikurikirana ariko ntaco ndafata. Warabonye ujya mugabo yagambaniye Yezu. Ujya mugabo yagambaniye Yezu. Naramubonye. Yitwa gute? Petero sinzi. Petero. Yitwa gute? Je naho nzi neza kweri. Yitwa Yuda Iskariyoti. Yego, yitwa Yuda Iskariyoti. Dufate nk'ubu Yuda iyo baba mu Burundi, bibaza ko yava mu ntari ya. Baba mu ntari yahe? Mu Kayanza. Wowe bibaza ko yava mu ntari ya. Jewe. Shaje naho nzi neza kweri. Aya. Gereranije dufate Yuda ujahemukiye Yezu, bibaza ko yava ugereranije kuri abo bava mu ntari ya. Intara. Yo bava mu ntara y'ikuzimu. Ntara y'ikuzimu none ni ya hiyo na. Intara y'ikuzimu mu badayimoni. None nka wewe ugereranije kuraba Yuda ujahemukiye Yezu ngaha mu Burundi, wewe bibaza ko yo bava mu ntari ya. Novuga. Naje novuga umunyakayanza kweri. Yego. Kweri kumukanyakayanza. Umunyakayanza. Urumva abanyakayanza nabantu nyene je bakunda amahera kuko ndavyo no ngaho uri parikingi. Hakiza nk'umuntu umva ngo urumva je niko node mu Kayanza ni naho kesho usanga hava basuma cyane. Wakwibaza yuko ndafise ikibazo. Wakwibaza yuko yari kuba umutaxi velo cyangwa umumotari? Oya ahubwo mu misanzwe ujya ntako numugeranya je kurande gwe wanje gusa yari umuntu w'inkozi zikibi. Yego. Kuva mu ntari yaye cyangwa mu quartier hayingwa mu Bujumbura. Mu misanzwe je mbona menga yari kuba mu rukoko. Yego. Ni yari kuba ayibera. Yego. Uvuze? Abanyakayanza nibisuma. Ikivyemeza ni icyahe? Ikivyemeza. Kubera abanyakayanza keshi burya nta muntu abizera uzoshaka kuraba. Ati abanyakayanza nibo bahemukiye Yezu. Yego abanyakayanza burya naho yebo bahemukiye Yezu barimo. Barimo. None uravyemeraga musaza? Uravyemera? Ko abanyakayanza ari bo biye. Oya je nta umuntu umwe atibahiba umutima. None wibaza ko none nka Yuda yabari mu Burundi kwibaza ko bava mu ntari ya. Bava mu ntara y'Ubujumbura. Wibaza yuko Yuda bari umuririmvyi abaririmba nkande. Yuda. Sinzi kweli. Sinzi kabisa. Ugereranije kuraba Yuda yabari umuririmvyi, umaririmvyi w'Uburundi wewe uzi abaririmba nkande. Yabari umuririmvyi. Nande? Abifesi. Abaririmba nka bifesi. Yego. Wanyoshe. Mufakaru wiwanye. Ifeze mufakaru wiwanye. Uraza amajya aheruka kudukasira. Ida bifesi. Yahaye gute? Yararirimbye indirimbo zo kudufaka basi. Asha bifesi ahubwo
Yes bakuzi ba Bujahit TV tuko turagerageza kuvugana n'abarundi mbega bibaza ko abarundi baratera inkuru sha ndafise ikindi kibazo urabona iyo umugabo n'umugore bahukanye umugore agasubira iwabo bamwita igisubira muhira sivyo none umugabo nawe cyitwa gute igifabo gabo none abari pana bucumi nk'akarorero bibaza ko bayitwa gute gerageza bayitwa gute aya nawe nzi kwira tujyaniwe byabaye Cameraman ko mutinya reka nibisanzwe no dufate wewe urahukanye n'umugore wawe sivyo wewe umugore arasubiye muhira bacamwita igisubira muhira none uri umugabo cyabitwa witwa gute wewe cyabitwa gute je nene nguma ndumugabo ne umva ho hinduka oya umugore asubiye muhira bamwita igisubira muhira sivyo none umugabo nawe bacamwita gute bacamwita oya bacamwita ibyo ntibibaho oya ntibibaho gute urasi kirundi yoji wabo gute wumva yoji wabo gute none acayitwa gute none asigaye muhira umusigara mu nzu acayitwa gute usigara mu nzu usigara mu nzu nyene wacha sigara ni nzu nyene je sinovuga ni kibazo ari kwiwe umugabo none umva umugore bacamwita igisubira muhira n'umugabo nawe wumva bamwita basi hera ngoza kwaza ikibazo coroshe ubu nyene dufate murazi neza yuko Imana mu kurema isi yatangu kurema irama ibintu amitsire Madame na Eve bijya bintu nuzenya Eva yakoresheje Adamu wowe ari kwemera oya kweri kutari kuvyemera kubera atabasha n'ubushobozi yarafise bwo kugirana bwo kubikora none umaze kubona yuko Eva akoresheje amakosa wowe ari gukora iki ico yari gukora yari kuraba ingene bigenda akaba bagahariranira none abandi bagabo bavuga ati uyu mugore ngo yahemutse ni busha bisaba kurondera undi mugore wari kubikoraga man oya navyo ari gukora oya kweri kutavyo ari gukora kwatavyo nayo gukora urihangana ukaraba ico Imana ikora agiye bishika mugahariranira mu nyuma mugasubirana hama n'ikindi kibazo nshaka kunyishure basi ni kirundi dufashanye ni kibazo nabaje abantu benshi batandukanye kandi nshaka ko mukimfasha vraiment aje kirundi murazi ko gikenya amajambo mugato bifashanyije namwe bwari abantu basha babitawuriramwe baravuga yuko umugore wa papa wawe atari mama wamwita mukaso sivyo none umugabo wa papa wa mama wawe bacamwita gute oya cyo kibazo kiragoye kwisha bamwita mukamama umugabo wa mama umugabo wa mama nabo ari ico nticokundi ico oya ivyo nta nyishu zavyo zihari biragoye ni kibazo coroshe cyane Burundi bifise intara zinga Burundi bufise intara 19 iziri mu buraruko nizaye geranije iziri mu buraro hariyo Gitega hariyo na Muramvya hariyo izindi ntazo nibuka tubwira intara z'u Burundi oya ni 17 uyu kwavuze 19 uyo arafise izagwize muhiwe aya mugazi ni 10 18 wavuze 18 ujya 19 ujya 17 18 Rumonge niyo yiyongereyeko yego zari zitatu oya reka hama twaba dufise komine zingahe komine zingahe komine je nazo muri abantu batwara abantu mu gisagara ca Bujumbura mutazi komine z'u Burundi no mu bigenza gute mu Rumonge murajayo mburanye dukora muri ntahangwa none reka ndutembere inkomine zose none wowe nk'inamba myikunze guhura nazo muri akazi kawe ko kuyamakinga intambane ni nyinshi cyane uratwara umusani kwikinga wayi wewe just n'umusani none biri umusani umaze gutwara kwikinga umusani ashuka mumbwira wewe nyene jewe n'umusani umaze kuri warakwikira umusani umusani aririmba roriro umaze gutwara kwikinga yaruriye kwikinga ryanje yaguhaye anga roriro mbere yarampemye neza amaye igihumbi wari umutwaye he
oya sinamutwaye kanini cyane namukuye nko nganda mushikana nkaho gusa kwari kugira iriye lift yo kwikinga gusa none nka dufate nk'ubunyi haje umuririmbyi haje nk'umuririmbyi kugira ngo umutware wo aho uyu muhungu afise amajambo menshi kumutinya uri umukobwa Nayigire hariya. Wari mu taxi velo nawe? Yego. Dufate nk'ubunye wewe uri mu taxi velo haraje umusani dufate uruwe musani wama wifuza kuzotwara kwikinga cyo. Umusani. Je ndifuza nka Fizo ndashaka kumubona hamubura. Yego viremwe. None nigiki kumbure Big Fizo yaje dufate Big Fizo araje ati mumfasha undepane untwara ahantu aje kwikinga. Wowe musaba amafaranga araguze. Dufate nko kuva ngaha no muri ville. Je nkwe no mubwira nka Fizo ko yandara umuntu nyene yemera. Nubwo ati wewe amaheruza kubona abereye niuza kuma. Wewe nige novuga nk'ibihumbi nka 10 yasange ari kuma kenze miri. Numva nubwo ati wewe ivyo uza kubona bibereye nivyo ngirira. Ati rero Big Fizo ko yari Big Fizo umusaba 10000. Oya sino umusaba 10000. Nubwo ati wewe ni wabona ikibereye nicyo uza kunkorera. Yesu akuza mvuje turavugana n'abantu bagendesha abantu ku makinga kandi bakoma byitwaramo neza. Aha turi mu cyaramanu bita kuri pancarte sivyo none? Ni kuri pancarte vrema. Nabe nigiki mwamwe mukurikana umuziki w'abarundi mwe mwibaza yuko nigiki bohindura kugira umuziki wacu sobesha gutera imbere. Nuko bo kwinda kuvuza indirimbo zo hanze akavuza indirimbo z'i Burundi nyene. Nigiki wana cyo kogwama. Wewe waruvuze ngo iki? Nuko bohindura bakareka kuvuza indirimbo z'abanyamahanga akavuza zo mu Burundi nyene. Akavuza indundi gusa. Kugira tuze turumviriza. Imana wande wewe. Chewe. Ndo wa Big Fizo. Umufana wande. Umufana wande wewe. Sat B. None ko tuzi yuko ari umuririmbyi yaririmbye avuga yuko Sat B na Fizo ari mu butungane wibaza ko ubwo butungane ninde azobutsinda. Ubwo rubanza ninde azorutsinda. Big Fizo. Fizo. Inde. Satubi. Wibaza ko ari ko kiriki Sat B azorutsinda. Kubera aririmba indirimbo zubaka ku mutima. Wibaza ko ari ko kiriki Fizo Sat B atazorutsinda. Fizo. Atazorutsinda. Atazorutsinda. Kubera Fizo ni umuntu yemera karanga ku Burundi. Kandi afanwa cyane n'abarundi. Jayce bakuzi ba Bujahit TV. Zako tuvuga mbe ori gute wewe? Jentwa Bwenga rufata rese mu ncama ke B8. Ni giyaruro gito nshaka kumfasha dufashe gwarura sivyo? Ni kirorosho no gwarura amahera none. Amen. Ni bibiri kimwe gukura mu bibiri ni binga. Kimwe gukura mu bibiri bingana gukura mu kimwe. Barize biharu. Navuye kura akazi ariko gusa narize. Amashuranga 12. Wari wige mu biki? Na neza technique. Okay, muri technique mu vyerekeye iki? Gisata cha electromechanical mechanic harimo igiyaruro kinini cyane. Tugira ko indirimba Big Fizo gato turirimba. Kamwe. Oya ucabingora kabisa. Oya kamwe gusa ka Big Fizo. Urumva Big Fizo zirinde moni. Oya ndazimenya ariko nkaho uca kumuvumisha. Kumuvumisha. Fizo. Oya ndagomba kwavuma gusa. Indirimbo yiwe. Oya bicabingora kuririmba. Ora baju. Oya nkaho ucabingora kuririmba kabisa. Iyo. Kuri concert ya Fizo ririmba gute? Oya ndabimenya. Ndabimenya. None uhuye na Big Fizo ubunyana iki musaba wowe? Fizo. Icyo no musaba nuko nanje ushobora kumvomesha nkamenya umuziki. Nkamenya umuziki? Uririmba? No kuririmba indirimbo ya Big Fizo? No ririmba rega wobyiga. Umuntu yakwigije uramenye. None wana no kuvyiga kuririmba indirimbo ya Big Fizo umusana ukunda? Iyo? Ririmba twumviriza ko wariri. Yadacha bingora. Yewe. Jena Big Fizo ndamukunda gusa ndamukunda ibintu bya sinka roliro. Roliro ndamwemera ariko na Fizo ndamwemera gose. None ni indirimbo ya Big Fizo uzi? Big Fizo. Ngo nyambutabizi ko ngukunda. Nyambutabizi ko nakwihebeye. Yo, nakisirofa. Yo. Atisi kijuju. Sirofa. Turi kumwe sinifuza kwa masaha yo bahari. Yo. Yaba byashoboka jeno yahagarika. Uri guyanje hama wewe na indirimbo ya Sadbimana. No love. My friend, don't talk queera. Tend to love to never jaquila. They got get that. No love. Nta rukundo rubaho. None Sadbiko yararimbye kujya bisigwa ko atarukundo ruhari.
nta ruhari nyene ko muri kino gihe uravye abakobwa ba kino gihe baragukunda kubera inoti nico gihe kihari umunyeshuri amaze gukundana jewe ayavurema ibintu byo gukundana nta n'inyungu birimwo kameme entere yabyo niyo gutwara inda nta bindi sawa none uzorongora none jewe nzorongora nuko gusa igihe kitaragera anako nkiri umunyeshuri rega naje ndagira ivyumviro byo kurongora nuko gusa naco bibona ufise umushere umugore jefise umugore utinya kumwebe cyangwa ufise ubundi ngahe Bujumbura yari mwebwe aba taxi velo ngo muvise ingeso muje ngahe Bujumbura muca mufumwitana n'abandi bakobwa abandi bagore banyu barugunga ca mubata oya ntabwo ufise ngahe witwa gute oya yitwa Emanuela none maragize mariage yakuvuze ko atarukundo ruhari Emanuela we yarakundiye amahera na byose nyene yarabinkundi sinoti noti ntazo narigeze kuba ndazivise mu gubu zaragiye mariya menshi wigeze gutunga yarangara zari nk'inoti nka zibiri nyene za 10 noti ibihumbi 20 mariya menshi baze gutunga mu buzima bwawe yego ngo 20,000 ni hatari kwa kwera ntarafata amahera menshi cyane nkoyo kubwira ko yahombye oya abona arahombye angana nkuko akamaze gufata 20,000 wovuga ati yarahombye jewe nyonyine kuye mahera make maze gufata ni rake zitatu kandi urabona ukuntu ngana nandi yo kuvuga ati kurongora mu bintu bihe by'ubu so kuvuga ati urongora ati ufise imyaka yes ni kibazo kigutwiva ngaha no muri Amerika wibaza yuko umuntu bumutwara ku mafaranga aragute wewe umenye ibiri kubera ubuhatsi uca utazi none muri Amerika ntawuzi Amerika iri mu buraruko cyangwa mu burenge iyo si yondi umugabane w'isi ni kampani zibawe gusa ntawe nzi jewe oya nani bibazo nk'ivyo je ntubimbaza iri nkuko mu buseruko iri he mu burengero iri he mu burengero ni mu burengero iri mu burengero ni hari west hariyo uwest hariyo na noro na este ni bine hariyo uburengero uburaruko umanuko uburaruko ni igifaransa ni uburaruko tugira ko kimwe uburaruko warize igifaransa uburaruko mu gifaransa ni uburaruko ni noro uburengero si west ubumanuko sud uburaruko uburengero est ubusaruko n'uburenge ni este n'ubuseruko Tanzania iherereye he Tanzania iherereye he urabiye kuki aho uhagaze ngaho ubunye kuri pancarte mu cyara uhagaze ngaha kuvuga ati ngiye muri Tanzania jewe ntaho nzi kuko ejo mwana navyirukino gw'intamba mu rugamba nkubu sinomenya amatara ari yacitse wewe wamuse vyagenze oya nako naravye ateye kimwe ninde yatsinze Saido yambaye izingahe nimero sindazibuka waravye wewe gerageza basi bibaza ko Saido nagumvise kwitwa kigaraje kuraba Saido yambara zingahe ku mugongo Saido sindaraba ko sindagenda ku tipi gerageza urabe yakina imbere mu vy'imbere akina yambara zingahe mu bisanzwe ntiyagiteye ari imbere yavuye kuri defense yari yambaye zingahe rero zitanu Saido yari yambaye zingahe ku mugongo wewe mutama je ntabyo nzi kweri wararavye umupira wewe oya amatara yacitse ariko warawumvise nayumvise kweri ninde atsinze igitsindo ni Saido yagihawe nande oya ko amatara yacitse ntavyo numvise neza n'amaradiyo kwadukoresha ibintu vy'amatara vyaciye bigora amatara yacitse ubugeze ku munota wa kangahe oya yacitse hakiri kare ntibari bwatangura ariko waramubonye basi igitsindo warakibonye kuri cinji oya ntavyo nabonye ko sinabirorereye muri make Saido ari inzobe cyangwa ari irabura Saido arefise tubiri twose uze kuvuga ni asa n'inzobe kandi cyo vyumva nawe rumva ari amuhayene basi ari hagati na hagati ni Saido rero abavuga ko ari we yatsinze niwe yaduhaye intsinzi si bavuga ahubwo nivyo yego Saido yaduhaye intsinzi yadutsindiye igitsindo mu minota wa kanga umunota
wa 80 na kangahe bakina ari bangaye abakinyi bose mu kibuga bakina ari bangaye bakina ntubazinaga bari 11 mu kibuga cyo vyumva nawe bose bari hamwe baca babanga bose ari bamwe bose bagiye mu kibuga bose n'umusamyi arimo none bose n'abatanzania barimo ni 22 barakinye umupira barakinye umupira oya ntawe nakinye sinobeshe oya gusa ndawukunda ariko kuwuroreye ntandukaniriza turafise ba Saido babiri wowe urabazi inde nande hariho Saido ntibazonkiza na Saido Berahino Berahino yarakinye yakina he Berahino yakina he izingana oya ntavyo na ese nabwiye yuko amatara yagize shock amatara yameze nkagira kwiradi umva bavuga he kwiradi ntayo numvirije je naza numviza gace ukaraga telefone nkuku koya nayi mu kazi ho kudandaza zanagira nkuku vyanka ibintu nk'ivyo nyene cyo vyumva wewe nka kubgawe urabona yuko intamba mu rugamba ubunye ikipitego tuko tugiye gura mbe tugiye gura na Maroc iyo tuzoca dukina cyangwa tukira returu ngaha na Tanzania nyene oya navyo bizogenda gute nkeka tuzokina na Maroc kubgawe urabona yuko intamba mu rugamba igiye kwandikisha amateka cyane gose vraiment niki kubwira Saido ntibazonkiza je ico namubwira ati courage ego courage vraiment nujya mumenyereza wabo vraiment nawe ndamushimiye cyane kandi akomeze mwena nibazonkiza right now kuri no musi nyene wo musabiki cyo no musaba cyo no musaba no ko yokongereza ingufu ibintu nk'ivyo nyene muri make vraiment arakora agaka umusaba agaka agafise nyene yo kamfashije rega agafise vraiment urumva ni sawa Jesi akuza Bujahit tuzosubira inshallah imari kuze turakumwe nande inde turakumwe nande jewe nenda yipfuka microphone Jesi ikibazo cya nyuma ubwira abatsi bakunzi ba Bujahit TV ico no wabwira bakunzi ba Bujahit TV ije jambo gusa ndiyo nkeneye ico no wabwira no bakunzi ba Bujahit TV bakunzi ba Bujahit TV bagire subscribe bagire subscribe bagire like comment na share bagire like comment na share yes urakoze cyane eti bakunzi ba Bujahit TV eti bakunzi ba Bujahit TV bakunzi ba Bujahit TV bagire subscribe bagire subscribe like comment na share like comment na share bakunzi ba Bujahit TV bakunzi ba Bujahit TV bagire subscribe bagire shavruaja like comment na share pour fragile yes bega undi ninde ifuza nawe comedy like comment na kuzi ba Bujahit TV ni kuvuga jewe kuzi ba Bujahit TV subscribe ikintu du comedy nagomba kugira aga comedy gatoye nyene yewa mugabo aga comedy ka story ni kuvuga rero turi kuzana kwa bijya bintu vya kera bavuga ngo Adamu na Eva barakoze icyaha aho nyene Adamu na Eva barakoze icyaha hagaze gute jewe ni kuvuga ikintu nemera bavuga ngo barakoze icyaha jewe sindacemera neza kubera ico cyaha cyatumye nanje mba nta cyaha cyabayemo oya igituma cyabayeho kijya cyaha urabona Eva na Adamu nyene Eva yarabwiye nyene Adamu ngo amujye yewa hanyuma bamaze gukora ico cyaha bituma abo bavyaye nabo batuvyara urumva byatumye mbaho nico gituma mvuga ati rero nta cyaha cyahabaye kubera naravyungukiyemo ni Adamu yarari Eva kubera Eva yashatse kwa mujya iyo niyo history yanje mvuga ati subscribe bagire ingufu cyane bagire like comment na share ndabakunda cyane bagire like comment na share bagire like comment na share nandukaniriza like hamwe na light light je no mumengo like ni make ni gukunda light nanje no mva mengo numuco samashuranga jewe James 13 myaka James 24 taxi velo
oya je ndandaza akabare ngaho hiyo gake Yes, tuzosubira rero inshallah imabikunzi bari kumwe na Benny behind camera yari Juma Jux Professional arakubwira yuko we arafise amahirwe kuba Adam na Eva baragize igicumuro barajya cyacamwa c'Imana ama n'ikindi kibazo bisana ngo baje abandi bose mbega iyo abayuda yabari mu Burundi bibaza ko baba mu gihugu aba mu Naria mu komine ya vibe Yuda yabari mu Burundi ngaha bibujumbura aba mu komine yito ikomine baba nko mu Kayanza niho hari Paul nyene niho baba muri zikomine zose za Bujumbura Yuda iyo abangaba ngayi Bujumbura wibaza ko aba mu komine yitwa gute ayi Bujumbura oya ayi Bujumbura niyo haba kubera ata Paul rereyo Yuda yabari umuririmvyi wowe wibaza ko yabarindi umuririmvyi abo mu Kayanza nye wari we yabari umuririmvyi barya abarimvyi bose uzi ngabo mu Burundi yabarinde fashe nk'umuntu afakana gose mvuga ati nyene nka Yuda nyene comme bifes Yuda Escariot ni dedikasi kuri wewe Yuda bifes on the floor na unose umunyakayazi siko babivuze zizose kubera hari rap imwe yavuze ngo jewe hari abantu ngo baririmba umenga bamize ibirayi bishushe mu muhoze cyane bye